kuko yabo nkunda ntiwahangayika mvuze telefone yawe ndayitwaye ntabwo nari ngiye kugurisha rero birigaragaje neza ko utankunda telefone yiwawe ndayigusubije akira igifone vyo sawa vyo ngo nakubwira gatoya ingo gatoya shandi ni kwanda kuba ingo gatoya ni kwanda kuba simbona ivyo uri kurangarukana imana telefone yiwe wabona nababwiye ko ata bintu vy'indu bija kujama fone yiwe simu yake nayo bi miliyoni 5 no yimena kumva zishaka kuhora ibintu dafite n'ubuhamya deka jenda yaba nzana ivyo bintu sawa kuramo rero password gato undabire yuko atakuvanga muri telefone yiwe ni kuvuga wewe usanze atakuvanga ya mahera azoba yatsindiye nawe agasanga utamuvanga ni uko ni wewe uzoba yatsindiye tukeneye bwabo ndabizi ko mutobikora ndazi ko ndeka ushaka kwitwa wikoresha manzo mbani navuze ati ndeka Chese ndakureka kuko phone ni wanje ndeka kandi ndeka ni wanje usome kwanza utazi nibe kwanza ni byo wawe abakupigana abi andi senkani mi ibihumbi 50 by'amarundi deka bro acha bro aya mafaranga rero hagati yayo ngoma ndabaha ka exercice kamwe ugatora ni wacha yatwara nimba musangirira hariya ariko yatwara umwe twagiye twaye yarure kwa kwiyerega abatama bari iwacu ruguru batamye gwarura amahera aciranga inshuro 10 abagoma arure 20000 ashaka ntizifatana n'izibiri arasindagira mu kuyahora akayahindukiza ukati yosanga bambeshye agasubiramo ndaguhe nkingu yakorere senkani mire nawe umuntu agira inuza ari wayifitiye nagibanza kuyatanga none yabahama mukayansubiza none nawe utoyaduhana amahoro jenyeri naba depose zoheza none wavuze ko umwizera to wayiguze kwanza kubwivyo akira igifone cawe nabe kwanza nza witaba itaba umuntu ucushira simu muri silence muri kumwe n'umushero wawe banza witaba uyu muntu twumva ivyo muvugana ushireho parler kugira yumve ko ataco niyagiriza namwitabe oyaye itaba no muvyo muvugana kandi ubahaca musigana nimero yiwe numene telefone gato gwanje niyo no kunkorako kuko kunkorako ncandaguha amakofe kuko nk'uwo uri kuranyagiriza niwe mwazananye muhira yambwiye ko ari umugenzi na gato kwandikira none wewe naguhaye amanimero yawe kwa mwishe ngo je t'aime aussi kwego mwambwiye je t'aime aussi umaze kubona umusheri wiwawe abandi bahungu bariko bakurondera ukemera gufata izo nimero ukazimuhereza cyangwa message bakwandika ukayabahereza abakoga mukoresha STV every story matters. Yes bakuzi ba STV muraho mumeze fresh. Yes jendi gudu meze neza ndagarutse kandi kuri STV I'm back again kuri STV mbanza nkashimira abakunzi bacu bose aho bava bakagera tugashimira umuntu wese yitanga akaraba ikiganiro cyose akakimara ukimaze ubudufashije cyane kuko uraronka commentaire utanga bivaye n'ivyo uba wakurikiranye byose rero tuganakebura abafana bacu badukunda bakaraba ikiganiro kagishishiriza hagati bagaca bagira commentaire hari igihe usanga ukomansa utamenye ingene vyarangiye bigaca bikugora reka twashimire mwese muri abantu bacu turabantu banyu kuko nawe babwiye STV ni yamwe bw'abafana bacu badukunda ni ya mwebwe mwese mufise intererano mutanga mu kinyamakuru cacu ndabaha nikaze kandi aba bantu turi kumwe murabazi uyu yitwa numwigeme yitwa Violla uyu yitwa ka Boss Baju so ivyabo murabizi bari mu mahumbles bari mu mapenzi tubananya twifuriza mwezi mutukufu wa mizimane bose bari kwisi cyane abafana bacu ariko kuko nibo baza kuturaba n'ubundi turabifurije iswaho nziza izotangurane yatanguye neza twizeye ko izonarangira fresh gumana nanje rero mumenye hagiye kubiki ariko kandi mu mico y'ikirundi baratwigisha ko imbere yo kuvugisha umuntu nubwo bamuramukije kameme tugeze imbere ya kamera turabaramutsa kandi so Vivi meze neza yego meze neza makuru y'imisi ndashima wahora he nahora nyene nibereye ahantu kereke page yavyibushantuka kabantu bakubone bien nikiboko c'est plan yo kugwana ngo mevanda wapi murakoze ahubwo ndavyibushe gute kandi maze igengwaye uyu mudada rero cameraman mu mwanya aze kumukwega murabe afise amazu nk'abashinwazi mama sanze ndi abashinwazi n'ababoss kazi warubizi kandi abashinwa ntibavyara cyane ashaka rero nanje sinze nzara cyane ubwo bavyara cyane agomba numve ko bubizi
navyo narinzi. harigeze kuba itegeko mu Bushinwa bavuga ati umuntu azovyara abana 12. Umuntu wese azovyara abana 12 abo bana bazovurwa ku buntu, bigishwe ku buntu, bagire na account yabo babaze barabaha amahera. Urumva kubera bashatse bagwire. Ivyo ntavyo waruzi? Navyo narinzi. Nanizo noshobora. Karibu kandi kuri STV. Murakoze. Mushire wawe arakomeye? Araho. Ameze neza? Cyane. Wamusize muhira cyangwa mwagendanye? Bya ntidusigana. Aya. Uracamukunda kwa kuri cyangwa warabivuye? Sinabivamo. Uri siri kutomuhemukira? Sishobora kumuhemukira. Uvuga ibyo uzosubiramo, uri siri kutomuhemukira? Oya sindashobora kumuhemukira. Urukundo nturuzi. Kabosi vipi sasa? Safi. Njeri hagati yanyu meze fresh? Fresh kwe. Gonga kwanza cyane bosi. Ntacyo dupfa. Ntacyo. Nego mengo wonze man. Kubera kuva iparasere subiriye mu maboko y'abandi. Byaciye bihinduka. Oya nugijya parasera niyo najya. Aya. None hari umukikari muri mukuyimbu? Yoho. N'ibihoro bishiko kanda bakambonamo nabi ngujya muhungu yaramfugiye yaragize iki? Wapi ijya n'ibyisi. Waratahuye yo. Ijya n'ibyisi musaza. Kandi ukuri n'ukuri bro duze turakora ukuri tukibandanyiriza ndabesha. Nuko. Ntacyo dupfa ariko. Wapi. Kandi ntacyo ngiye n'umuceri mutamaye nk'ikiro nje guteka sinzoja kuciye. Urumva ntacyo je nzokunguka. Igikuru nuko tubaho neza tukaba n'abantu bose neza kugira ngo twubake kazoza kahise kaje tukubake fresh kandi gacha katutegurira kazoza suko no. Ndagoye kandi kaze kuri STV long time bro. Merci. Nararondeye imivumbura ngenda kuvumbura ndakubura. Wahora he? Nyene mu Burundi. Okay, Vivi inyuma y'ibyabaye mwarabibonye donc parcelle Baraka yarisubije mutamana Imana yaramufashije bazosubizanya ivya Cesar ibintu byaragenze fresh. Hari ico wicuza muko ibintu byagenze wowe? Sinicuza na bukebuke. Hari abafana bashobora kuba bibaza yuko wamukundira kajya kantu canke ivyo yoba afise niko biri cyane. Oya siko biri n'ababa byibajije kariko biri ndavuga ko kwaba ari kwihenda. Kuko urukundo n'ibintu ntaho bihuza bihuriye. None uri siri ko umukunda umutibe? Je ndamukunda. Ngaraje ukamucamo kuva aho mukundanye? Iryo kosa sinorikora. Nta n'umunsi n'umuzo rikora? Aya. Hamwe mwotandukana mu bamufuye iki wibaza? Mu bisanzwe novuga nyene vyo babiba nkuko abandi biba mugabo sinovuga ngo haje bitandukanye umuntu birabaho mugabo kubgaje wese ivyo shira imbere. Uramaze kurota umunsi umwe mwatandukanye? Nta n'umunsi n'umwe. Umva waremeye uratandukana n'umugenzi kubera urukundo. Niyo mpamvu urukundo baruvuga nabi. Urukundo ruragoye. Ubu niho kumvise umunsi umwe tubonye ukura postinga ngo no love no stress ngo I'm single again. Wapi? Abakobwa ndabakunda. Mugiye kujya amafiriti muca mu postinga. Ufise agasheri ugapostinga. Muhebanye sasa. Post 33 ku munsi umwe. Kiba finale. Indirimbo yatapita. Bibaho ariko nyene. Tubibamwe uko nego twavutse bimeze uko nyene. Jewe bwa mbere narishimye kubona ibintu byarafashe inzira kandi urabona ko ataco vyishe ahubwo bifise icyo biba byafashije nimba umuntu wowe tuma umundi muntu agira amahoro cyangwa yishima ni vyiza gukora kiya kintu cyo tuma yishima biratanga bimuhe amahoro nawe uragaruka ronka amahoro kuko abanezerewe ku bwawe ni ivyishimo ntangere sivyo rega na Bibiliya irabidusaba kuko ikiboshwe mu isi no mu ijuru ngo kiba kiboshwe niyo mpamvu rero kwitandukanya ukiri mu isi biba byiza cyane bigatuma nyene kubabarira agira amahoro na nyene kubabarirwa akaronka amahoro. Aho ni muri Bibiliya sindahazi cyane boss sasa umudada ashobora kuba gukunda eske nawe uramukunda cyangwe urapasura ku ruhande kimya kimwe nibyo nubizi yandi umuvanga ndabizi oya ubizi ntubwiye ko nabizi ara uramfuma konzo uvumbura nibitavumburika oya je sindagufuma ariko wambwiye ko ndabizi bijyanze inkeka ari byo oya uzi ko ndamukunda ivyo rabizi none wo bivuze kwiki uramukunda cyane kwera amaze kwivugira kuri micro kesh mucitinga oya uri sigo atanarimo no gukubura ku ruhande ntujaje oya akubura abakozi akubura abakozi akubura abakozi numba ivyo bakora yewe akubura abakozi gusa twese nego turabakozi turakubura twese nabyo nzi je sindi umukozi wewe baragukuburira rero yashi ndibaza azaba bagukuburira umudamu aya umuntu wamukubura
abafana bangiye terme barayizi barumva ivyo uri kuravuga kazi kawe uzobavuza ngo uri kuribeshera sasa bro umbe wewe ko namira gutelefona nta phone ufise ngaha turabe mane telefone ukoreshe ga wowe je mu runtero bwo harigenda gutelefona cyo nyinshi ntunyitaba ntubone basi mane mane muri vyinshi tubone basi mu yawe sana basi ndakwa kuvumba atabe mu boka sasa simu mu password tubone tukimwe abo twegera imbere tuve ku ruhome gatoya ibintu biryohe hagarara ngaha wunga ibintu bice biryoha ni shosho kandi foke haba mu mupaka kugira ngo ibintu bigene ini yose makoresha wari usanzwe ko ariyo telefone yiwe turabe nawe telefone ukoresha turabona akoresha telefone zimvye cyane izimvye ngaha muri ziniya ni iyi ni Tecno iyi nayo ni Samsung ni iki so none umva atari so ni komeye oya gusinitse imvi okay iyo kugabiriye agatwara iyo wowe vyemera oya urazi password yuyu ndayizi nawe urazi password yuyu urakundanye vya seri abo tayizi mfatira ukurero gato telefone yawe ngiyo telefone yawe ngiyo sasa jewe reka ndaye ko mfise n'ibihumbi bingahe ngaha ndabacorere murayatora canke mwarakize jana nijyanka muri yindi jana nijyanka muri yindi ma tujana nijyanka muri yindi uno gwijana woritora ngufise ayana mora ko nalikenyerera ayana angahe man senkani mi ibihumbi 50 by'amarundi reka bro aca bro aya mafaranga rero hagati yawe ngoma ndabahaka exercice kamwe ugatora ni wacha yatwara nimba musangirira hari ariko yatwara umwe twagiye twaye yarure kwa kwiyerega abatama bari iwacu ruguru batamye gwarura amahera acira nga inshuro 10 abagoma harure 20000 ashaka nizifatana rizibiri arasindagira mu kuyahora akayahindukiza ukati yose nga bambeshye agasubiramo ndaguhe ntingu yakorere senkani mire nawe umuntu agiri nuza ari wayifitiye nagibanza kuyatanga none yabahama mukayansubiza none nawe utoyaduhana genda yaba nzana ivyo bintu sawa kuramo rero password gato undabire yuko atakuvanga muri telefone yiwe ni kuvuga wewe usanze atakuvanga ya mahera zo bayatsindiye nawe agasanga utamuvanga ni uko ni wewe zo bayatsindiye tukeneye bwabo ndabizi ko mutobikora ndazi ko ufise ivyo kumenga urutanguye kuja kurubi bega hariho limite iki ni kiyaga uyu ari ku mupaka ari muri kote ya Tanzania nawe uri muri kote y'u Burundi naye ni muri kote ya Kongo ino kimwe murizera je nitwobikwa ngomba kuja gucunguza uwo mukundanye ntabwo wowe mucunguza basi wo mureke uramwizere reka wagucunguze fasha undabire ntuwizere ko atakuvanga ndavyize ndabira shaka wavuze ko uzi password kuramo nta niyuzi ndabizi ahubwo yimubwira hakiri karakure muzanda gufashe kugurura ego muratubesha ngo murakundana mu nyemeze jewe harimo password kuyizi yikuremo turabe ndabizi kubona kivuye ayizi ko aho rero aguteye frappe ngo arakwizera kureka password ngo kugira uzokwamura mwizera twagiye re nyereka ikindi kigira kabiri bro sister hinge gato ibintu vy'amangumi hamuna ibintu byo gufatana hamuna twemeza ko dukorera amahera none se nkani mire sirasyo y'imisi ngawe we wemera ko irasyo y'imisi ngawe oya sikuyibura gusa amahera bavuze ngo ijana ntijya nkamurinde uravyibuka amangumi hamuna imigere ikizimwe za jetri ntazirimo ndabira sha tuja muri WhatsApp yiwe ntacyo usanga mu apere yawe apere yanje yani turaba ama apere nkiza gato oya wo havamo kingira ikibaba umutima umbwiye ko ari abagenzi araza nimero yiwe iyi nayo ya kabiri uyu Divine nawe niwe usigaye witwa Divine sister ya wese none wabonye ibyo twa we hinge gato ayi gato uri kumwe nawe arabibona gogo ni wewe cyangwa ufite amanimero menshi wapi ye bagabo we none abantu bose we bari kimitima oya hinge gato hinge banzureki ndeni mwifoni we nta nimero y'abakobwa arimo
we hinge none singuyu igari ngaraba izi message soma sheri tuze kubonana dusangira ifutari ni wewe uri mu mizima Amina ni wewe wapi isomere nawe byo nditswe sheri tuze kubonana dusangire ifutari 18h ni wewe sawa sha nabibonye turabe yanje usubize wenyine uyu Amina ni wewe ni uyu Divine nawe uwo mufute ntufute message kuko nyene umva banzureke umva ntiwavuze ko utamucitinga none hama uyu mufise amamapu ya 18 umva ari umubere tubana akunda gukoresha ifone yanje umviriza banzu ikanda kwereke tubandanye gatoya sha sister Anita umviriza miss you too hinge gato nabademu gusa hinge gato niwe mwifuno n'abakobwa gusa niko turaba abantu mu yagutuntu none miss you too bebe kumbura umuntu none ka turabivikurikira hendane hari ibanga riri sindo sheri wako yawezi kuchiti man urumva banzu regeda kubari umviriza ndakubari egeri no kwanza kuko hari ibintu ko turevita ngani dushaka induru ari umuhungu tubana akunda gukoresha ifone yiwanje cyangwa gusanga rero abandi kamwe ibyo sinobikora vraiment ntabyo ukora aya tubana nyine akunda kwandikira kuri WhatsApp abakobwa bose yakora kuri WhatsApp yiwanje keshi kwa keshi no wafise phone yanje abakobwa bose no bandikira ba Amina phone keshi sinitasi je manda yifisa ahubwo iyo Amina miss YouTube bebe ku ata minota 10 maze kandi ngaho kaburenze minota 10 Muhammad aya isije kwe umbe yanditse umuhungu mubana yes uno muhungu yagutira telefone niwe yacavugisha abakobwa 5-6 yego kwe niwe baganiriza kuri WhatsApp yanje umugenzi muremerana kwe mugenzi wanje ubwo Jamai kandaza ramuzi jamubira jamupangi wacu yitwa Fiki Jamai kandaza ramuzi ujya ntubeshe ujya ivyiwe bimwe ndabizi Amerika suvuga ati ndavyemeye amakosa yanguyeko kuko ujya nta bahukobwa 5-6 avugisha ikindi naco nogenda kuraba kuri ujya wundi muhungu akunda gutora telefone yiwe no sanga harimo amazina yose uramuzi gata abakobwa avugisha we ariko urazinanye na wewe ibihe by'ubuhemu bigaragara atagiye kinini kirahera ico no gusaba gabanya ububeshe ba Amina ba Divine bande abana bariya Shero wabonye ko ndumubeshe ubu ntaco andi abahungu n'abana bawe gusa naco mwezi Ramazani koko numva ko napfa ndabikora twebwe abakirisi ko tumeze iyo dukoze icyaha turacemanga kuko bitworera no gusaba imbabazi kumba ariko namwe nuko muri amafungo ya buri umwanya buri segonda nde mu mafungo kumbe hariho bimwe bitajya mu mafungo uzicuza ariko n'ububeshe yabizera ibyonye muri telefone naho uja kuburana n'ikintu canditse nta mpamvu yo kwiregura ndakubaza kuva ntabwo amafungo ndi ndakora uze no kundaba muhima nta mapu wabonye ya 18h30 oya si jewe yandi zibonyeyo mapu nazibonyeyo kama wanje amahoro nta ngorane ndi umuntu akuze kwiyakira ivy'akanya gato kandi je ntabwo unyizera uko kwizera nakwizera neza ariko bahora bavuga bati haguhemuka wahemukirwa ko bano bambabaye kubera ivyo mbonye ndababara mugabira bizomara igihe gito usange navyibagiye nibagiye bibaye umva ruvuze yuko ushaka kumpemukira andi wabonye vyabaye sindakubwiye ko naguhemukiye cyambiki
none wowe ibintu ubonye muri phone misi yose byizera oya nta byinshi ngomba kuvuga mu mwanya kuko jewe ntameze neza cyangwa iyo shavuye sishaka kuvuga amajambo menshi ndazikunze sawa wampa telefone yanje kwanza simu kidogo bintu nikogotea andi kwanza simu kidogo unayo nikugotea sawa mupe simu wewe mlisema mnapendana mnaaminiana mupe kwanza simu kidogo hizi namba sio za kwangu kwanza simu kidogo nikuoneshe oya umana kwanza uko telefone ukuremo kode gumuzana kwa telefone urabona na telefone yawe abo bagogo bamina baki nawe uzoza uratira kujya ujya muhungu beshe ko yari we yatira telefone kugira arondera abakobwa bose nawe uzohangayika kugira nawe urondera abandi bakobwa witiriye ubundi muhungu telefone ubirize banzureke sasa niho ngoya kwa so unaenda wapi wewe na kwanza simu yangu alipe kwanza simu yangu cha naho ndamuha kubera iki no sindayimuha namanze ampa mahoro jenye ni naba dipoze zoheza no wavuze kumwizera to wayiguze kwanza kanzu tekereza abandi bafatiwe mikosa baramanza bagatekereza nuko niyizira gatakosa ndimo okay wabibonye hari bitagaragaye nakubwiye SMS sijana zandika 16 ku bantu batandukanye gusa abantu benshi tubana bakoresha phone yanje urumva wore uri yase urafasha telefone cyane kora muri andi umuntu ashaka kumutiza phone kandi agana nabiwe iyo umuntu adafite phone ko naje mugihe ntahinda yifise naratira kandi nka oya suko uko siko biri bavyitwayemo nabi umuntu nagutira telefone ukabona ari kazana ibitaza byo tuma biguteranya n'umukunzi wawe uramwirinda kumva ro vyakunaniye kwirinda manzu ndeke urumva je singo manze gusoma ivyo bandikiranira kuko nanzi ko byo dutiranya nkuko urumva vyabaye ngerekiki we mpanda kwere ndekura edayera ayo none wondekura wonde okay mpabasi phone yawe andi namanza andeke abe poze nanje mbe poze nzoyimuha ni navyiyumvira amanza ndeke phone yawe ntawe ngiye gukoresha kuko gwanje ndayifitiye utagiye kuyikoresha bitwaye ugirike sawa tubaze ko byara banzureke mbere ewana ni yaje banzureke mbere kwanza navuze ati ndeka ushaka kwitwara kuyikoresha iki ndeka ushaka kwitwara kuyikoresha manzu mbari navuze ati ndeka Chese ndakureka kuko phone ni wanje ndeka kandi ndeka ni wanje sawa ushaka kumenya ukuri umviriza nasubire kunkorako urumva ivyo nabonye urebe byahindutse yes birahinduka nyene ntanavyo wabonye se muhinduka nk'urupfu okay sawa rero jewe ngaha ntusuye kunkorako we mi phone yanje hama ibindi zo decision ziwa ufata ubanze ugende wiyumvireko okay ndaguhe telefone yawe hanyuma kumenya ukuri uzuza muhira ndakwereka Jamaica muvugane umwereka abantu unyagiriza ko jewe twatuvugana aha inze muhira kugira unyereke abo bandi bo muhungu bavugana nabo Cyuko siko nakubariye ugire kumemukira no kumvanga ho kwitahura ikosa wowe nkoreye hama nzoze muhiri wawe kugira nzoze kumara marira vuga ko iwawe shobora guhaza abo wumvunyereka ntabo nkeneye ko byase ko unkunda ndi jenyene reka ndaguhebanire nabo bantu bawe kuko yabo nkunda ntiwahangayika mvuze telefone yawe ndayitwaye ntabwo nari ngiye kugurisha rero birigaragaje neza ko utankunda telefone yiwawe ndayigusubije akira igifone vyo sawa vyo ngora ubwire gatoya ingo gatoya shandi nikwanda kuba ingo gatoya nikwanda kuba simbona ivyo uri kurangarukana imana telefone yiwe wabona nababwiye ko ata bintu vy'indu bija kujama fone yiwe simu yake nawe yobi miliyoni 5 noyimena kumva zishaka kuhora ibintu udafite n'ubuhamya dekishavu kwanza gato bikiyo telefone bika gato bika kwanza kandi phone yanje imenetse hinge gatoya hinge tura telefone gatoya nawe oya hinge gato wowe nuvuze ko telefone atakibazo tora mubwira urazi kode yiwe urazi kode yiwe ndayizi wana kuramo rero kode ngahi wiwe kato telefone yawe iramenetse kweli
Abo ibintu nababwiye mu nango tureke tu ya masi. Sio mimi. Sasa ungekuwa hivi. Sasa uona mnafanganianaga nini? Basi nishakwambia hiyo ni ya uongo. Ni vya uongo abantu 10 na bangahe man. Subije telefone yo wanje. Nta kibazo. Wewe waravye kana warabe. Narabe je ntaco niyagiritse. Dufashe yo kuremo code ngaha naho. Wakuyemo code. Turabe ntunze kumubeshera. Banzure. Muri WhatsApp. Ego se WhatsApp zibiri. Laba hari hose. Koresha WhatsApp zibiri. Emwe naraba hari hose zose rabizi. Cheka taco misha. Jimmy, ugoruriyo Jimmy turabe gato. Aha. Magufuli niwe waratuyavuga ati ngo Umene iphone rafise ibintu nkibi. Abonye ibi. Wasomye nawe soma. Jimmy undi ni. Wewe banza usome kwanza. Utazi nibe. Kwanza ni vyo wao. Ibi. Abyakupigana abi. Andi. Jimmy. Sawa. Banza. Je t'aime beaucoup chérie. Acha bado. Elise. Elise. Banzure. Urabihevye ngo duheze ikiganiro. Hinge gato. Urahevye na telefone none ko bivye ikiganiro. Banza witabe kwanza witabe. Itaba umuntu. Ucushira simu muri silence muri kumwe n'umusheri wawe. Banza witabe uyu muntu twumva ivyo muvugana. Ushireho parler. Kugira yumve ko ataco niyagiriza namwitabe. Oyaye. Itaba no muvyo muvugana. Kandi ubanza unumene wabanza kuvuga. Andi. Ndamuha uburenganzira ni. Arika mukupire kwanza. Oyaye uyu ushakaze avuye ngo twamushize mu biganiro. Wariwe namwitabe. Oya uyu Elise nsomera ibintu kwanza yanditse. Nasome hama cyane abatelefona. Mama bakobwa. Chuba telefone. Unabiona? Ba telefone. Ubu nta batakivanga. Unabiona? None wewe kwandika umuntu chérie je t'aime beaucoup ata kintu gihari. Tandukamo kwa wisoma. Urabona? Soma. Urabona izi message ari havango some. Nizana. Wenyene raba muri rya telefone yiwiwe. Aya manimero narayamuhaye. Kugira aba bantu abankureko. Raba muri rya telefone yiwe abantu bose kutabasangaye. Aba bose. Yewe kuko nabamvuruga ndace ndabimwereka ati. Ucubamuha cyangwa ucuba block. Nabamuhaye kugira. Uwo Jimmy ntawenzi. Mugabo bandi urabazi. Sawa iyi message gare wayandise wabikuye ko gumubandikira. None wewe naguhaye amanimero Yego kwa mwishe ngo je t'aime aussi. Kwego mwambwiye je t'aime aussi. Umaze kubona umusheri wiwawe. Abandi bahungu bariko bakurondera. Ukemera gufata izo nimero ukazimuhereza. Cyangwa message bakwandika ukayabahereza. Abakobwa mukoresha ubwenge bwinshi. Wanditse kutayimpa. None ko tabanguye. Duga gato yaturabe. Babonye abandi ari bandi. Si bagenzi be banje. Aho Saido? Uwo Saido si umugenzi wese wamuzanye. Umunsi muza kunda bamira so mwari kumwe. Mwache musigana nimero. Oya banzo mbari. Mwache musigana nimero yiwe. Ntumenye telefone gato. Gwanje ni no kunkorako. Kuko si kunkorako. Ncandaguha makofe kuko nk'uwo uri kuranyagiriza niwe mwazananye muhira. Yambwiye ko ari umugenzi wiwe. Gatoya. Yambwiye ko ari n'umugenzi wiwe. Muca murandikirana. Izanye ukuri. Iyo nimero bayihanye. Umusheri wiwawe. Nta bagenzi b'umusheri wiwawe ufise amanimero yabo. Nija gato ya telefone ndabe. Manda bose ivyo yanditse. Manza unyishure niko. Manza unyishure kwanza ngene yawe nimero yiwe kwanza. Andi. Ndakubajije. Umusheri wiwawe. Nta bagenzi biwiwe ufise amanimero yabo. Mupe kwanza ntiyasime kwanza simu. Akubona basimu. Andi mwameneye phone. Nije nayimenye. Manza ureke nese wamuzanye. Nese namuhamagaye kuko wewe naguhamagara. None gashandi ibi byari biri. Mukunda ni muvanga. Ntimwayimenye utazi. Si wowe wambwiye ko mutavanga. Bijya bintu sivyo andi je nabwiye ko atari byo. Muga kubera ibintu bya nyabyo utanga kunsa iPhone yiwe. Banzu uremera ko ari ibyo abimo sasa. Note yawe kwa nanje ngo ndi imbere ya TV. No. Birimo sawa byaheze ivyo nta birimo ntiza telefone turabuye Saido ivyo yanditse kwanza. Turabe ivyo Saido yanditse. Sigari kwa myandimi je nabisomye. Turabe ivyo Saido yanditse. Umvirizanje je nabisomye. Turabe ivyo Saido turabe gato. Twatwata simuye. Sawa fata gato ya telefone hayimene. Umviriza rero tuvugane kwanza. Ivyo vyishavu ntivyari birimo. So nduri byanze. Ivyo vyishavu ntivyari birimo ariko. Sikia nikwambie braz. Ndaruvunje uru mikro. Uvunje mikro yangu rifanya nini? Mungire kugira dutangura ikiganiro ntavyo twavuganye man. Umviriza. Jewe ivyo biganiro byanyu bakiyana nabyo. Ifone yanje mwayimenye. Urumva ufatana nabo banamuki. Mwanamke ni wako sio wangu. Sasa unaenda hai basi. Njoo turagane basi rafiki yangu. STV fans.
Yeah, ni so mwagiye uku undagenze uku baje batubesha ko bakundanye ngaha byatari none birangira abiyo twahereye ikiganiro niyo twagarukiye amapenzi yo gucitingana ndaki. So merci beaucoup STV fans, ndabakunda nkuko mubizi. Iyi ni trepi ku bantu mutaba muzi yuko bujya kugira n'amasanamu agende neza mwero nkameze neza. Iki ni kimwe mu bikoresho bidufasha guhagarika ko kamera hanyuma igaci barabi bazunguminguka. Ubona umukameramani hajya abameze uko. Mwe ntavyo mwari muzi. Ndabereke. Kameramani abameze uko. Ariko akaguma katisha ukasuku na waguma kata ukasuku na waguma rakata. Dukijo kaduzuku hejuru akagarukuku mama cameraman we. So thanks so much STV, ndabakunda cyane. Wewe magi safi nanga ingumonje uramonje urabona araje abantu barafyina atarase ndamuhamagaye monje kandi araje. So merci beaucoup STV. STV, every story matters.